ariko kandi turava kwa Barcelona nitutavuze izina rya Max Rashford naryo yakora ko navuga ngo ibihe vyiza muri no sezo aho kugeza muri kano kaya Rashford agize ibiharuro vyiza inshuro igira kabiri muri kariyere yiwe aho kugeza muri kano kanya witwa Rashford wanashaka iyo kuba atsinda igitsindo ku munsi w'ejo atsinda equipe yitwa Albacete yaciye ata kuba akwiza ibitsindo 10 hamwe na assist ishika kuri 10 nuvuga ngo iruhara rw'itsindo 20 mu rukino ku munsi gushika ku munsi w'ejo aho witwa Rashford wanashaka yaraba kubikora ivyo bintu igihe yari muri equipe yitwa Manchester United sezo y'2021 aho yatsinda ibitsindo 21 hamwe na assist 12 rero ino sezo nayo ya 2025 wanashaka sezo itanarangira akafise ibitsindo 10 hamwe na assist 10 urakora umukino uvuga ngo akarigenza neza ejo yagiye kwatsinda igitsindo imba ko twamuvuze tuvuga tuti imbere ashobora kubaza gusubirira witwa Rafinha ariko Rashford ari mu ntizanye kwa Barcelona ava muri equipe ya Manchester United ariko karakora ibintu vuga bidasanzwe yuko tuvuga ibintu bitanduka vuga ati ngo banaka bafite ibintu vuga bidasanzwe Rashford rero ngo akagira ibihe vyiwe vyiza bigira kabiri muri kare yiwe inyuma yaciye ahantu hatanduka za Aston Villa aja kwa Man U ubu rero muri Barcelona afite ibintu vuga bidasanzwe ni Rashford no munsi ngo ariko araja mu munezero wa football inyuma ko abitwa ba Ten Hag ameza batandukanye batekora mu hakaciro kwa Barcelona ngo biriko birera ibitsindo 10 assist 10 uragwitsindo 20 akabagize ibiharo vyiwe vya kabiri muri kariye yiwe vyiza muri kahise kiwe cyo mupira w'amaguva yagatangura haba kwa Manchester takiri muri bana mukiri bato haba no mu bantu vuga ngo cyane mu ba pro no twoshaka ko biharura urazi ikintu kimwe bwana Ridike ugiye kwa data wanyu akagutreatinga nk'umwana wiwe nawe utegeza kumutreatinga nka papa wawe eko bikuranyumva aho hantu mu gihe uhari wumva ko wisanzuye uhumva nkaho umenga uri muhira uri kwa papa kuko umuntu mubanya gufata nk'umwana wiwe nawe utegeza kumufata nka papa wawe kubera ko yamaze kukoreka ko uri umwana wiwe uri kuranyumva ugiye kwa mushikawe wumva ko uri kwa mushikawe bivanye n'ukuntu agutreatinga nyene mubanyeho nka sister brother ugiye kwa sheri wawe hariya wumva ko uri kwa sheri wawe ko agutreatinga nk'umukunzi wiwe wumva ko uhishimiye nko kuri ku mukunzi wawe kuko agutreatinga nk'umukunzi wiwe nawe utegeza kumubona nk'umukunzi wawe eko uri kuranyumva utegeza kwishimira muri ubwo buryo rero Rashford kwishimira muri FC Barcelona yasanze umumenyereza mufata nka umwana wiwe nawe ategeza kumva ko ari se wiwe uri kuranyumva ari kwa se afise umwana i Barcelona ateza kumva nk'imuhira ateza kwihishimira iwanyu nubwo nkora ari inzara ivyo bintu nkunze kubibona ku bakobwa wana umukobwa ari ready kwihanganira ubukene bwa se wiwe ariko ntari ready kwihanganira ubukene bw'umuhungu bakundanye uri kurumva ku kantu urumva kantu karababatse umukobwa iwabo yorara inzara ariko ku mugabo wiwe urumva ngene kagira naho kantu uri kuranyumva iwabo yorara inzara kanezego ari umugabo wiwe mwiriza inzara gusa mu byati turajya mwijoro kandi yamaze imyaka n'imyaka ishika 20 akubwira ati genda hava sishwa kuba hano kandi iwabo yaramara n'indugi yose atafungura mugabo ngo aje ku mugabo ngo ye uri kuranyumva iwabo yarahinezererwa yarumva ko ategeza gukora cyane ahubwo abakure muri iyo nzara kubera ko yumva ko ari wabo uri kuranyumva yarahimiye ariko ku musheri wiwe avuga ati ntiyumvira gukora ibishoka byose kugira ngo yice iyo nzara iri mu rugo rwiwe n'umugabo wiwe ariko yumva kuhahunga agenda kurondera undi mugabo ashaka kumuhaza ariko iwabo yumva ko ateze gukora byose kugira ngo agirene akureho iyo nzara kuko yumva ko ari muhira rero no musi Marcus Rashford nagomye gutanga ku karorero ngomvye kuza kuri Marcus Rashford arishimiye Barcelona kuko aho nyene Barcelona ari bamufata nk'umunyamuryango yumva ko ari muhira hasi Afrika amiyereka myegereza nk'umengo ni se wiwe nubwo amwiceka ku gatebe aragenda kamusigurira impamvu amwicarize bitandukanye no kwa Erik ten Hag bitandukanye na kwa Ruben Amorim uno musi Vini Albero ashaka kumwicarika akamutahura gusumba uko yatahura Zabi Alonso kuko Albero aramugenda akamuhamagara akamubwira ati mwana Vini canke Carlo Ancelotti aramuhamagara akamubwira ati mwana Vini ngomba ndakuruhurire kuko ndagwiteze kundi rukino ukurikira canke ndakuruhuriye kubera ko mbona umengo ngaho warushiki niki ngomba twifashije naka twakoze kwa dufasha kuko yabimusiguriye yametse nka se wiwe teze kuyagisha umwana wawe uri kuranyumva ateza kumva ko aho hantu ategeza kwishimira ateza kwishima koko ukuntu afashwe nk'umwana w'imuhira rero Marcus Rashford kwishimira Barcelona ateza kwishima kuko agerageza urabo no musara twenga aricara kukabona ntaco bimutwaye baramubwira ati reka twicarika akavuga ati oya ntaco bitwaye icingenzi nuko numva FC Barcelona yatahukanye amanota agera kuri 3 twatsinze yamaze kumva ko ari muhira icingenzi
suko wokumva yuko wewe wagize ntiwahaze ahubwo wumva yuko muhira batari ko bararizwa n'inzara bahaze bafunguye nubwo wowe ukwirirwa inzara ariko kumva abandi bafunguye ni ikintu kikunezera cyane rero novuga ati kunezererwa i Barcelona ni ikintu ciza ni ikintu kigaragara bivanye n'ukuntu i Barcelona bamufashe Marcus Rashford. Equipe ya Manchester United yatunze umugabo bita Wayne Rooney produit ya academy araza mu mukinyi w'igitangaza uyu mugabo bita Jose Mourinho agana muri academy aduza umwana bita Marcus Rashford baravuga ngo niyo nyenyeri ije kumurikira equipe ya Manchester United mu mugabo bita Wayne Rooney yego bizere mu bucuzi bwa Marcus Rashford araza arabigaragaza sezo imwe zibiri zitatu zine anakora sezo zidasanzwe turabyuka akora mu equipe ya Paris Saint-Germain Parc des Princes 2019 2018 uyu mukinyi kubera ko ibibazo vya Manchester United vyagiye ko bibi bibazo haza umumenyereza yekarta izina rya Marcus Rashford mugo bita Ruben Amorim aravuga ngo ni izina riri muri equipe idashaka gukorera umugwe ariko tuzi ko akaranga mutima ka equipe ya Manchester United nta wundi mukinyi agafite Marcus Rashford aramwirukana arabwira ngo ntitugukene kuzo niko gacimyemenyerezo zoboneka yari kumwe na Arendo Garnacho umusore bita Anthony Santo nandi bakinyi batandukanye barabirukana baragenda Sancho nuko uyu musore aragiye muri equipe FC Barcelona unagiye kumenyereza bita Détente Afrique yigeze kuronda 2020 amereza equipe Bayern Dominique kuko amakuru avuga ko uyu mugabo bita Détente Afrique yigeze kuronda Marcus Rashford akina equipe Manchester United agiye akimenyereza icyo gihe Hans Flick yamenyereza equipe ya Bayern Dominique aramurondera baramumwima muri equipe Manchester United umugiye mu maboko yiwe vyanagaragaye ko mu bagabo bagiye gusunika kugira ngo bazane Marcus Rashford Détente Afrique yarimwo kuko amakuru yasoka yavuga ko umugabo bita Deco yifuza umugabo bita Luis Diaz yakina equipe ya Liverpool wari muri equipe Bayern Dominique barondera ba Nico Williams barondera aba Luis Diaz muri icyo gihe kuzana rero umugabo ubanze ko Marcus Rashford ugiye mu maboko y'umugabo agusha kandi yakwifuje kuva kera automatique murasa kuba wisanga handi hanya wabwiriza kuburi uvuye muri Man U iragutaye ugiye muri FC Barcelona imwe mu club makuru adasanzwe ku isi ahise agukina kwita ikizere cyo uri muri iyo club uyu mugabo amakuru ava mu gihugu cya Espagne yari kuri nyamakuru Mundo Deportivo aravuga ko uno mugabo uburyo yitwaramwo uburyo afatamwo equipe ya FC Barcelona n'uburyo bari nyuma n'abandi ngo ibintu bidasanzwe ni no mukinyi nabonye yagiye gufasha no gutera no kwati imfuvye muri fondation FC Barcelona ko Barcelona FC fondation ifasha abana bagira ubumuga n'abandi bagiye batandukanye Marcus Rashford yafashe yambere uje kubafasha ubwa mbere baravuga ngo uyu mugabo afise umutima woroshe kandi umutima ushaka kwakira ibintu bidasanzwe buryo umugabo ni n'umwanditsi w'ibitabo Marcus Rashford n'umwanditsi w'ibitabo yarize amashuri menshi mu tipa afise amashuri menshi rero navuga ngo ubwa mbere kuba ari muri equipe ya FC Barcelona nta muntu n'umwe yigeze aduta ku bushobozi bwande bwa Marcus Rashford ahubwo nimwe ndakubwira ngo romantare iri mu bintu bya mbere cyo kwafectana ubwo ubushobozi bw'umubiri wawe bugahita buba bubi kubera ko mu mutwe numeze neza Marcus Rashford kuba ari karaperforminga mu buryo bungana nk'uko nambati wo kugira ama equipe atanu mu mashampiyona agera kuri atanu ukaraba aba backup bafise ibiharuro nk'ivya Rashford ni bake nabo woronka umukinyi ava ko nibasubirira abandi atangura sometime akaba afise ibiharuro nk'ivya Rashford ni bake biragoye ahubwo umukinyi ukura muraba umengo mutetere muri equipe ibitsindo 10 assist 11 11 assist 11 agomba benka kaga kuko ejo yarize ko assist imwe agomba benka wamujama muri muzinga ejo yarize kecho je nabona mengo ni 10 wani 11 assist 11 kuko naravye hano gisanze 11 agomba benka wamujama muri muzinga bayitwa nde mu nimero 9 bamwita ni akasore bakita ni kakaramplasa MADRID menshi kaza gatsinda narikibagiye kabisa afite ubwoba nyamuhungu ifite n'imbaga ntonto muto cyane n'umukinyi mwiza cyane sinubwo rero kuri Marcus Rashford ubwiza bwiwe buragaragara ko n'umukinyi yaduze bonegera ko afite impano kandi iyo mpano igaragara muri equipe ya Manchester United usibye ko yagonzwe n'uburyo aza kumanagingwa usanga equipe iri mu bihe bibi ni equipe itari serious mu bw'inyubako siwo mukinyi yabaye mu bi muri equipe ya Manchester United hari abakinyi benshi bari bahari ngaho basubiye inyuma kubera ko ni equipe bigaragara ko yasubiye inyuma kubera ko ni itwawe nabi nawe aza kuba agwa mu muhorero y'umugabo w'umunyeshuri bita Ruben Amorim agiye muri FC Barcelona mbona amaklub kamufasha kuza kuba adapt ko biroroshe kuba biragoye kuri umukinyi uvuye mu gihugu cy'Ubwongereza uri umwongereza piri jana kwijana kandi wanakinye mu gihugu cy'Ubwongereza imyaka myinshi uri academy ya Manchester United wabaye from mu gihugu cy'Ubwongereza ukaza muri FC Barcelona muri je philosophy y'ibintu byo bakinamo ugahita ugira ibintu biharuro uyu muhungu ari hamwe yo gindi sezo akinira Barcelona
uyu mungu yokwica abantu nawe yavuze ati ivyo gusubira kwa mani nta nuko nabibona avuga ati nimba yitwa Mikel kariko karandondera ibyo ndiko ndagira kwa Barcelona ivyo gusohoka equipe ya Barcelona bakinkene sinja gusohoka biranagaragara afise umugabo bita Détente Africa mushaka kana mukunda yaranze kugaragaza ati je izina Marcus Rashford nderekene ko muri sinyisha no muri equipe ya FC Barcelona pona ridike biraryoshe gutunga umukinyi mwiza nka Marcus Rashford akemera kuja kuri bande touche soit ndatangwa se sintangure ugahita umwegera match ya Celta Vigo niyo yanyeretse ko Rashford ari umugabo afite ikintu kwita IQ ikora ubwenge bukora cyane n'umutima wihangana ni docteur uriye yarize afite amashuri menshi uyu intellectuel ya Maruete ni mubi cyane Marcus Rashford afite amashuri menshi doctorat cye ni docteur ni n'umwanditsi w'ibitabo namye n'igitabo cyari yaragisoye igitabo ciwe gishasha nuko nibagize izina ryacu namye nakiraba la fois passée n'umugabo yandika ibitabo kandi vyiza cyane so nabwo ngo rero kuri Marcus Rashford n'umugabo Détente Africa namubwiye ngo mu by'ukuri impamvu ntagutanguje ni kubera ko hari ibintu nipfuza muri Rafinha ndaza kubona gukinisha mita kabiri cyangwa nzo gukinisha nzo gutanga zondi rukino yaramwegera amubwiye ati mutama mu by'ukuri ntugire ikibazo essentiel na atatu Barcelona atiyatwaye nubwo nokina ikatwara je uruhande rwanjye nzo ameze neza kandi nzo ndyohiye nzo anezerewe urumva n'umugabo ubona ko kwemera kuba ari umukinyi swat ndatangura cyese intangure ati mutwaye umukinyi mwiza ega Marcus Rashford ari mu bakinyi nubwo ngo mu myaka 5 iheze yari mu bakinyi b'abawinga batebwa ku isi yere cyane muri akijano agiye amagana muri equipe nationale y'Ubwongereza yaratebwa batana nuko nyine agiye gonzwe n'ibibazo bigiye bitandukanye kandi ashaka kubwiza ukuri n'ubu Marcus Rashford n'umukinyi mwiza uye muhungu kiretse sose akava muri Barcelona ndakubwije ukuri ku mwaka uza sinavuga no munsi ku itariki ya 4 somo sinino 4 ku itariki ya 4 kwezi kwa 2026 uyu muhungu sezo ikurikira muri Barcelona uyu mungu azogitangaza umukinyi sinise ibitego byinshi kandi birenze karatsinda umwaka nuko kabisa bimeze izina rya Rashford akarigenda neza cyane kugeza muri kano muri equipe yitwa FC Barcelona araba karakorana vuga ngo ibiharuro bitanasanzwe atwivira kwa Barcelona ko tuvuga amajambo witwa Détente Africa yavuze nyuma yo kuba batsinda ayavuze ati turi muri tugeze mu gice cya kabiri cyanyuma cya Copa del Rey turi mu migwi 8 za mbere muri Champions League turi n'abambere muri La Liga ati twovuga yuko turiko adushika ku mugambi wacu akavuga ngo amajambo yavuze inyuma y'urukino ku munsi novuga ngo uwejo twivira muri equipe yitwa FC Barcelona dusimbira muri equipe yitwa MADRID naho aho novuga ngo uburongozi bw'ino equipe yitwa MADRID busanga uburongowe n'uwitwa Florentino Perez bamatwe bavuga novuga ngo amajambo atari make buriya ngo naho tubona ko equipe yitwa MADRID rimwe na mwitsinda ahandi naho bikaza kuba ikoragurana ku ngoma yitwa Urugero equipe yitwa MADRID ngo nteko arashimishwa na gato n'ukuntu novuga ngo Urugero ariko arashobora kuba akoresha abakinyi bamwe na bamwe mu buryo korakina mukuno munsi aho vyadondaguye biravuga ngo equipe yitwa MADRID ngo nta kuntu akumikira atahura ukuntu izina rya Fede Valverde usanga ariko rakinishwa nk'umukinyi akina kuri ruhande wo kuri nimero 2 ico ni cambere ica kabiri ngo Real Madrid ntikirashimishwa nuko babona Edward Kamavinga bamukisha kuri nimero 3 mu gihe bafise izina rya Alvaro Carreras ica gatatu ngo nta kuntu na kumwe babonye ukuntu witwa Alvaro Arbeloa atashe gukinisha izina rya Dani Ceballos kurukina ko rakina na equipe ya Benfica babatsinda hariya i Lisbon ngo kandi ko barashimishwa na gatoyi n'ukuntu babona Jude Bellingham ariko akinasubira inyuma cyane mu kibuga hagati nuvuga ngo kina ku 8 kuvuga ngo ibintu bishika kuri bine vyose ngo rivyo ariko baragiriza Alvaro Arbeloa yuko bateko barabona mu bintu bitandukanye mbere wanashaka ibyo karakinisha bateko babitahura twadondaguye Fede Valverde kuri karakisho kuri 2 turavuga Edward Kamavinga kuri karakinishwa kuri nimero 3 kandi Alvaro Carreras hari ukuntu